ndabaramukije bariko baradukurikirana umunsi ugira kabiri w'ivyishimo kuri jewe canke undi wese ari mu gisagara cyo mu Kayanza kuri mikoro za Kimamara TV. Nabwo tugira tubatenguha ico tubasaba gusa ni bya bindi nyene ni subscribe, j'aime na commentaire, kubera ko dushobora kuba dukora ibyo mudakunda canke mukamona ico twohindura icyumviro byose tuba tubikeneye. Katwizere yuko turi kumwe namwe kandi muza kubikora mu bugwa neza. Murakoze cyane. Kuri microphone ni CV Mix, kuri kamera ryo Ipax akabikora neza gose. Murakoze. Turi kuwa gatandatu bushari pasika twabazaniye ibintu bidasanzwe ni handi nyene kuri hotel Le Tambourinaire yo mu gisagara ca Kayanza, handi bita ku Rubaho. Niho tumaze imisi ko turaryohererwa n'abarinzi batandukanye, Double J, Kiriku, Mutima n'abandi artiste ba Maniga, benshi batandukanye muri ko baraduga n'abandi benshi kandi babikora neza. Kuri no musi rero ntimuze kubura nize ko bimeze neza. Rero muri hotel Tambourinaire ari ibintu byinshi, hariho sauna, hariho aho babagirira massage, hariho restaurant, hariho uburaro, salle de reception, ikintu cyose byinshi byumvikana ko hari n'ibindi byinshi ko barategura mugo batarashikako, ariko mva byose ko bikiri muri programme. Rero abantu mwese muri mu Kayanza Ingozi nibaze ko nta indi hotel muri bwabo nimeze nk'iyi, uko biri kose ifite byinshi rushi izindi cyane muri service, ukuntu bakwakira. Ndibaza ko byinshi mwari mubibonye. Subira kandi ugende kuri Facebook wandike Hotel Le Tambourinaire, ndibaza ko ibi luta ivyo nakubwiye byose urashobora guhita uza kubibona. Reka kwanza banze ndakwibutse aho Hotel Le Tambourinaire iherereye. Iri mu gisagara ca Kayanza, uvuye Bujumbura urakomeza ibarabara ugeze aho iryo barabara ni kuvuga muri Rompwe, aho ibarabara riva Ingozi riva ku Kanyaru, no kuvuga riva mu Rwanda rica ku Kanyaru, iriva i Bujumbura ahurira bahita ku Rubaho, uca ufata ibarabara rimeze nk'uja kurija ku Kanyaru, ugeze imbere gato ubona ibarabara ry'ivuriro gahantu hejuru gasozi ushika mu Bugarama. Hotel Le Tambourinaire rero amapankara tushobora kwibarabara, niyo hotel nziza umuntu wese abifuza kuraramo muri no misi. Akazubu no munsi kameze neza, murabona ko akabeho kagabanutse. Nimpamvu nibaza yuko biba bigikenewe yuko twambara amakoto ya kameme arige bihinduka, tukambara agapira. Nizere ko no munsi turi kumwe namwe kuri no wa gatandatu. Ikibanza muna kibona nshaka indi nyene, muramara rimonye ko twatesheje, byari biryoshe, byari bimeze neza, abantu baratwenze barishima baryoherwa. None umunsi bose bakaba bakeneye kubaza. Rero ubuza guteba ni kuvuga ko ibanza baza gusanga byuzuye amatika araharuye. Karibu cyane, karibu munyaruke kugira ngo dufatanye kuryoherwa tunezerwa pasika. Si uyu munsi gusa rero ntabwo biza kuba biheze, ahubwo ku munsi wejo kuri pasika hari karaoke umwanya munini, kandi ibintu n'uburyohe ni kwa kundi nyene za service zose ziguma ziri ku murongo. Rero reka tureka kubicisha amajambo. Kuri microphone ni CV Mix, kuri kamera ryo Ipax.